mbwira ahantu intera hamwe ariko iyo wewe urwingirana intera hamwe niba ushaka kumenya intera hamwe banza wimenye zitandukanye niba ushaka kumenya intera hamwe banza wimenye urumva banza wimenye ufate urebe n'abandi wanyu ariko tukuganira hamwe gute abanyamerika cyangwa kuganira n'ikihebe ubwawe urabizi neza kuri kihebe urumva icyo kintu cya mbere no kuganira nawe ubwawe biranagoye kuko nta n'uburenganzira afite kuganira n'ikihebe kazi bo voilà kwari kugenda aba presente intera hamwe ingene ziba zimeze kugira mube mubona ingengabitekerezo zazo twibandanyiriza ibyo abarundi rero Mr Machungu ijambo ni gwawe kuze kunyakira kagenda turiko turakumviriza ijambo ni gwawe nyumviriza politike niko imeze uravuga ngo wishe umuntu oya iyo hajemo ibintu bya politike ni kujya bikinwa wemeye kujya gukinira mu biziba wemeye kujya kwambara ibyondo ku mubiri wawe so rero kubera kugira impuhwe bajya abagabo bari mu butegetsi bamenye imitwe bakamena n'imitwe nyene nibyo dushaka so James urasiga umutwe akagenda ukuntu buriga kuri TikTok terinduru ushaka ko bihinduka ni kugwana nawe urabizi so rero tanga kuza barakurana mu kamwe kuri umwe aho ni sawa ubyumva akagenda tena aho hagaze ntabwo mfite ujya mu yapfuye na telefone giturumbuka yishwe nande none nitaho kumenya je harakabazo nani ifatiye kwibariza hanta yavuze ati agenda step by step dusobanukirwe n'intera hamwe muvuga mbego yaduze cyane gasaro ntutugarukanire mu byo bintu reka ndaguhemo wakazi yuko uri agasimba mu bantu reka twe twivugire ibintu by'igihugu cyacu ibyo bintu uri kuratuzaniramwo twebwe ntabyo dukeneye wewe iby'iwanyu byarakunaniye urabyumva ushobora kurwanya abantu ndondeza iyi ni intera hamwe sindondeza ni mowa sindondeza ni mowa sorry mowa ugenda ubyumve neza ntuzanabona na gasaro oyo umaze kumwumva ahantu henshi maze kumwumva ahantu henshi mbere ndamuzi n'umwana wawe sinamwita gasaro niwe muntu wa mbere ufite ingengabitekerezo ya jenoside urumva mbese kumva intera hamwe ziri kuza mu Burundi zifatanyije na FARDC zigahungira mu Burundi zikaza kongera ingengabitekerezo mu Barundi we mbese n'igiti kiri gushibuka ari kuza gushibukira muri mpaka z'Abarundi kagenda kagenda mu manuru yo twivuganira iby'igihugu cyacu mu manuru yo nta bintu ari karatuzanira ngaha ize hanta nimba ashobora kunyisha yavuze ati uyavara MDN yarafise ikibazo ashaka kubaza hanta joto unasema nini ne pako bari unasema urumva yari yavuze ati jewe ibintu byo muri RTNB ibyo abantu bavuga nuko ndavyemera avyemera gupfa kuvyemera gusa canke avyemera by'ukuri ko biba babitohoje kandi avyemera canke nyene avyemera uko gusa wewe nta bwenge bw'iwashiramwo shaka ambwira amatohoza yose ko avuga ati genda yahaye amanota yose canke ko hari ayanegura numve canke wewe gusa baramubwira acavuga ati ni sawa ivyo byose ni sawa ndavyemeje sawa urakoze cyane so ikintu je nagomba nakubwire nakubwira ati je ndumvirize RTNB iradiyo nkuru y'igihugu kubera ko ni radiyo nkuru y'igihugu so bisobona kwa radiyo nkuru y'igihugu iyo radiyo dushobora gukurako ibintu byose by'igihugu by'akamaro kandi yumvikana ikintu ryaradiyo itaratangaza ntuze unimena umutwe ico kintu ngo ucumvirize ngo umuntu ko yambaye cyanditse hariya ngo uja ngaho ikintu manda umvize radiyo nkuru y'igihugu ijya nicyo ntacyo gidodo ca nyuma dufise mu gihugu
kitubwira inkuru nyazo, inkuru uvuga zumvikana. uti RTNB ibintu byose ivuga wewe ni 100% biba rukuri. Kijya n'igihugu no kugira ufate igihugu uja kubitangariza hajya, niyo mpamvu ubona banza ureke ibyo RTNB bivuga sindavyemera, wewe uravyemera byose. Je ndavyemera. Sawa, urakoze nta bindi. Cyari cyo gusa nimba uvyemera uko nyene utiyumviriye ni sawa mva ndagutahura. None wewe bafise abakozi bahembwa. Babihembe wakora. Numvise inyishu uko wemera ibyo bavuze byose. Naho bovuga bati wewe wemera radio nkuru y'igihugu. Apana RTNB wemera. Wemera radio yahe none. Kugeza isaha mu Burundi nta radio mfise jewe ne. Iyo nshobora kuba ngerageza gutohoza zindi zigenga zimwe ndumviriza ivyazo nkazemera. Ariko apana RTNB. Apana Rema FM, apana nde. Wevuga rero kandi najya mu radio yigenga Mr. Macungu umunsi mwafashe ari system za leta nta leta n'imwe ibaho 100% ivugisha ukuri. Uri kumva Mr. Macungu, nta leta n'imwe 100% ikoresha ukuri. Even nta n'abanyapolitiki bavugisha ukuri. Ndabahereza akarorero gatoya mwese mukurikira ibintu international. Leta zunze ubumwe za Amerika yaragiye ifata perezida wa Venezuela imufata amategeko iramuzana muri Amerika. Donald Trump yarivugiye aravuga ati nta twagiye dufata perezida tumufata amategeko tutarwanye n'umuntu twarashe habe n'umuturage. Mu by'ukuri mwese mwabere even namukuma YouTube mwabona cyangwa se mwe kuri NBC News aravuga ngo nta muntu umwe wapfuye, sibyo? Ngewe nk'uyu urimo kuvuga gutya arimo gusubiza gutyo, se mu by'ukuri we bazi ntiwanareba na politike mpuzamahanga kugira ngo wemerere radio y'igihugu bwo niyo bwije ukuri. Igisora cya Amerika barabifite ibigombe munabashobora kuza gutora ahuri atarutse na rumwe ruvuze. Urabihariye uvuze Amerika bivanye n'intuze n'igisoda bafise ivyo babigera kuko barafise Amerika barafise abasoda babo barize bafise ibisoda bitandukanye. Hanyuma ari amabombe y'indege yarituraga ku bantu yarituraga hasi kugitara itagiye kwerutira mu nyanja ngo yice amafi yari kwerutura ku bake. Se no kuvuga ngo ibyo niba ngwaherugire kuri Donald Trump ko ibyo avuga ko atari ukuri, nta kuntu wajya kunyibwirizwa ngo ndi hano kuri panel ngo ibyo leta ngo yavuze ngo nibyo ukurikirana 100%. Nibaza ko unakurikirana ibyo ngibyo yaba mayindi yabirasa ni amayindi nazambuse ndikumva uvuga ngo ngombwa abana b'igihugu bose si ngombwa bige ngo mbese ngo ni bande bazarima koko. Utegereza politike menya politike cyari sega we ubwawe politike ntatuzi bazomenana abapolitike baricana ubwabo we nta bayenga dafite ubwinjiramo ibyo wazi ibyo bavuga. Ubu rero uri kuraduhindurira utubwiye yuko abanyepolitike bicana kare wari kuratubwira yuko gupfa ari bisanzwe umuntu wese azoba bavuze ibya Adolphe. Abanyepolitike gusa bavuye ko bicana mugabo Yesu niko navuga ngo bini we yishe baravuga ati politike bo baricana ubwabo acungo bite dushaka kukitwiga muri TikTok Burundi kabasore baje kubona. None uwo mutipe yapfuye nta mugore yari afise n'abana afise n'abana nari mfatire bagatabamamagariye babana mufise ikibazo ikiye ko mutavuga ko munumva biguma biciye babana mu nzimwe. Oya twari ko turavuga Burundi Yesa uri mbombo wewe? Yes uri mbonera kure ibyo bibazo kagendana ibyo bibazo kubera ko bimbaza misi yose kugira tumenyane. Oya ibyo ntibiba bikwiye sha ntibiba bikwiye. Wambonye ndi umurundi ndabizi kutari umurundi kazi ndabizi ivyo kutari umurundi kazi ndabizi
none Burundi none ivyo vya we Burundi uri mbombo canke nturi mbombo politike biba akagera mu ijambo twumvirize mu ijambo mu ibibazo twumvirize natangurire no kuri ivyo nyene mwariko muravuga reka duhere kuri Burundi yagiye hega Burundi ko mbona handitse ko ngo Burundi bushasha Uburundi bushasha butagira Burundi yagiye he je nashaka kubaza kuko nawe ne connection sinzi je nashaka kubaza kwico cyo mu minisa ya ko nimba yarafise famille yari nyakamwe none wibaza none nibo uraba ukuntu bakora amatohoza bakaraba famille arayifise n'ubundi famille arayifise none umugore we yabivuze kwiki umugore wiwe umbe bivuga kwika hari umugore we ubonamo ngaha umba yo bivuga we mwavuga ko yemera mo anagira hari umugore we ubonamo ngaha Antanida ku mowe yavuze iki ari abavuze ko si wewe sorry ari bavuze ko yagira inkuru y'igihugu akayemera n'intuze none jewe nakubwiye yuko ndayemera je ntayo nemeye umugore igenga Burundi bushasha wizo radio zanyu zigenga ndinge gatonya Hunter Burundi bushasha hola umugore wiwe hari ubona ngaha aha hari abakenyera rugamba ubona ngaha ko nkubaza utishura nibiki Okay reka naenda kwibariza rero kudashaka kwishura intera hamwe ziri mu Burundi zibwiye iki intera hamwe umaje uzitoraho wazisize ziri mu Ruyigi wamwumvise ubu ntumumenye yarumva we arumva wanatumva arumva komera mutamba humva amata bise ko bamenyanye turamenyanye vuba ndazi mushike imushike ndazi hari interahamwe mweremera ko hari interahamwe ubwo hari abatabyemera ko ziri uramubaza yemera ko hari interahamwe muzazi uzishikire ubwo ari kumwe muzazi uzishikire ko hari n'abizi ko ziriyo arabizi iriya agenda zitora yuko ari bene wabo erega yabivuze ntabwo yegereye telefone kuvugira ibintu interahamwe limitere erega limitere nta kintu kimwe kigenda neza yararongoye FRDC yarafise mission yaho uri kumwumva cyane network ari buke je navyo sindamwumva na jewe ubu namwe nimwe mutanyumva wewe ntushobora no limitere gwawe rudakora rutarimwe na internet ndababagize nti Kabarebe yarongoye FRDC muri Kongo yari umunyarwanda gutya cyagwanije izo ntera hamwe ngo azimana hari Kabarebe ubona ngaha kuri pano none izo ntera hamwe nizo mwabyaye z'imishasha mwe muvuga hari izo ubona ngaha kuri pano none uzibaza ngaha hari ntera hamwe ubona yanditse kagenda batakubwira izo ntera hamwe tuvuga muri kumwe muri Kongo hamwe n'abo bazarendo muri ko muragwanira hamwe zimwe muguri ziri kumwe n'abasoda b'abarundi zimwe muri ko murakorana barongo yakuye mu Rwanda kanazi Kabarebe nta mwanya yaronse baceka nta mwanya yaronse ukwiriye ari kuvuga iyo mu muhumwanya ukwiriye iyo mu muhumwanya ukwiriye yari kuzibakuriramo neza kagenda iyo baduha amezi abiri gusa amezi abiri yonyine iyo mu muhumwanya yari kubakurira iyo bamuha amezi abiri nidwi imwe yatwaye nidwi imwe yonyine
oya urabona yaratubwiye muri 2009 apareka rero mvuze ati mbasi niba muri abagabo mwishete muze mwihangane mwinjira mu gihugu cy'u Rwanda mu mare iminota 15 iminota 15 habuze wagaragaza niyo ideology yawe iyo ideology ufite wowe bwawe uwo muwafasha atinya abantu bataregera no ku mupaka uwo ubuse ubu rero ukagenda yatuma mubaza wowe se nababagiye kugira tumenyane nabishaka kumenya muga namumenye yavuze ngo ni mwene wabo oya karye umva borohereza sibyo karye umva kubaza ubu ari Kabarebe ari na perezida Neva nindugirira buri munsi tuzaca mu Kirundo ese muzini twarwanye niba bararwaniye mu mazi akomeye bararwaniye mu mazi ntibigaragara ukajya barwaniye ibiti bitumbya nda bakajya barwakubita mu nda ngo batakubyimbira aramenyekanye ko perezida wanyarira aramenyekanye kwera ninde oya moa jewe ari igihe ryari bibaza vuze yari yavuze muri muri WhatsApp there's example bwatingo breze gato banze gumbisha ngira umunsi wavuze ngo excellence Paul Kagame yigeze avuga ku gihugu cy'u Burundi akavuga amasegonda abiri basi umeze niyo speech imwe ndakwishura nyishura kabisa iyo speech ninyereka ariko ngenda kwereka speech 20 za perezida w'u Burundi ari kubivuga zirahari nyinshi there is example hano hari abantu bari hano hari abantu bakuru kandi abantu bari hano abayimaniste na marisaze ntago ari wowe uvuga ngo abanyeshuri kwiga ntacyo bimaze James Neba yamubwira ati yende yera azura hafi n'isaza acamwere yari Kagame Neba yamubwira ati yera azura hafi n'isaza mu gihugu cy'u Burundi acamwereka ntago numvise ngo nuvuze nakubwira ati Neba yabwiye garye uri kunyumva cyane ariko bashize babwiye turakumva ari kuvuga ngo ntago ndi kuvuga ari kuvugira mu bayanga ari kuvuga ndakumva musore reka ndakwibariza akabazo sibyo baza u Rwanda ko ibihugu byose bwihace za Kongo zigatwara ku gice Uganda igatwara ki gice n'u Burundi bugatwara ki gice u Rwanda nakahe gace gwihaye imbere yo kuvuga ati bijya bya konkete karye uyu mubere ari kuvugira subiramo izwi riri kujya kuza mwese mumwumvirize muze kumbwira ngo ijwi riri kuza abanyana gukoresha icyombo akubajije ngo Burundi ngo bwarihaye kuri Kongo ngo n'Ubuganda bwiha kuri Kongo ubege ngo abanyarwanda mbe ngo bihaye he nabona yani ngo Rwanda ngo gwihaye he ahubwo nanjye ngenda mwibari byabaye ryari niwumva yuko uri kijuju kweli none uyigeze kana mwishuri ikindi cyugute wa ariko avuga ngo ningwanyi bakwanye he umva uraza kumubwira nabi reka musubize jewe uraza kumpereza ahantu agace kamaze agasate gatoya kangana n'urwara rwa gahera umbwira ahantu Uburundi mwihaye muri Kongo aho ni hamwe ikindi cya kabiri kubwira musore nyine bakikubwiye nabi uwentere presse yakikubwiye nabi navuze nti mwebwe mwigira ngo murabagwanyi ni hehe mu bihugu muturanye buvuga ati twe aha gace dufise twagakuye ku kindi gihugu ko Kongo yihaye ku Rwanda Uganda ikiha ku Rwanda Tanzania ikiha ku Rwanda n'u Burundi bukiha ku Rwanda mwe ibyo bintu byo ku Rwanda mwe mufise ariko ni hehe ngo mwaragwanye
ivyo bintu uri kuravuga wumva ari byo ivyo bintu uri kuravuga n'ibikiga uyu n'umusumbanu we uziko none ibi bigarasha byo mu Burundi navyo biva higa uzi shumbusho ame matungo ari kuno uvugana n'umuntu basi ukumva ko umuntu yageze no muri class yarageze no muri system of primaire umbiza je mbonye abantu kagenda zana hano cyamenye ko bakiri kure mu guhera bazandira ibintu murabagwanyi bahehe kagenda mwebwe ko mwarwanye n'inkotanyi kagenda inkotanyi none ubwo buharire ko muri komini iwacu hatari inkotanyi umusitanteri yari inkotanyi yo mu Rwanda urazire bamugize 93 bamugize gute uyu ni umutwa uyere muri bwa bwoko batwa none bwageze no mwishuri na gato reka tumwijamba avuge tumwumvirize wewe iki wowe vuga ibintu byose wiyumvira turaza kukugira hanyuma menyanye n'izina umwiseriki abanyarwanda bavuga ngo baragwana oya barazidanye rega ntiwavuye kumuhamagara oya mureke turamusubiza we mbwira abanyarwanda bigira ngo ni ngwanyi je nababajije kuva na kera ahantu bavuga ati twe twaragwanye wasoje mubwire abanyarwanda ko mubwire example esheshatu zikurikirana kandi mufurizo ndegera kandi mubyitirira abazabyumva u Rwanda muri 1996 rwafashe u Rwanda muri 1996 rwafashe kongo mu mezi 3 n'imisi 6 u Rwanda rwasubiranyemo reka ngusubize wategereje niba warageze muri classe ubanze umve n'amateka y'ingabo za RDF Rwanda Defense of Rwanda reka ngusubize ubyumve u Rwanda rwarwanye na Kongo haza abazimbabwe haza South Africa haza abanyangora bose mu minsi 6 baratsinzwe urabyumva muri 1996 ibyo ni example ya mbere ejo bundi abanyarwanda babaye kujya kurwanya n'ihebe mu minsi mu mezi 2 n'iminsi 17 muri Mozambique ibyo byose byari bimaze kuvamo even n'abazungu bari mu Burayi barabivuga ibyo ngibyo wivugira byivugira ku giti cyawe ndaguhereza example ya kabiri abasirikari barinda perezida w'igihugu cya South Africa n'abasirikari b'u Rwanda abasirikari barinda muri South Sudan n'abasirikari b'u Rwanda abasirikari bo muri Sudan y'Amajyaruguru n'abasirikari b'u Rwanda abasirikari b'u Rwanda bari muri Jamaica abasirikari b'u Rwanda bari muri Haiti abasirikari bose bagenda bafata abana ku ngufu kagenda ntibikira ibibazo by'abarundi byaba ibibazo by'abanyarwanda n'abarundi ntindura we jewe ntabwo ndacyaza kugaragazamo nta nubwo wenda sasa nabizanyemo n'uyu nguyu utarigeze agana no muri classe uri kuvuga ubuzayanga kuragira za ngurube ziwe none wumva aho wanyishuye nakubwiye ati mbwira gace tufate nko ku Bugarama yari ku Burundi turayitwara tuyishira ku Rwanda nawe tubwira DMX reka rero reka natwe tumubaze we wamubwiye natubwira aho Burundi bufise rero bwatwaye we wamubwiye reka natwe twumva ibyo Burundi rero tubwira aho bwatwaye u Rwanda aho twatwaye u Rwanda Burundi mu Kirundo urabesha rwose mu Kirundo aho twatwaye Tanzania ku Mose Tanzania baradutwaye ahantu ahubwo barahadutwaye waragabuye Tanzania turiko turavyiga Rutana yari muri Tanzania wa mwana Tanzania duharira nabo turi guhorana baba ni mureke abo dukomeze ibyo batazi vraiment dukomeze kuri zibyo turiho ibintu byose
mwe Hanta, mutabonye Hanta, mugiye mwe kubibona kandi mubona kure mu biki ibiki Hanta, ubona kure Tanzania badutwaye ziriya nimba hariya za Kigoma barahadutwaye urumva icyo utazi ivyo nuko uriko na Rutana yari muri Tanzania mubaze hajya ahantu hitwa Kagenda yuko nahazi aho bita mu Kumose baza ko hari hajya ni mu Burundi mu bisanzwe mu gihe mu kiyaga nawe yaya muzoshikana urumva mu Kirundo naho habaye ubwumvikane bw'abami n'u Rwanda barumvikana ingwano yabaye nyinshi bananiranye gutsindana bicanye byago yanga twabatsinze bananiranye gutsindana gute ariko kubera iki mutavuga ukuri vuga ukuri ariko ikibazo bahita mu Kirundo kwera iki bahita mu Kirundo muri ya speech aheruka kuvuga yavuze ati mu Kirundo mumbwira ukuntu nabagize twabagize mu Kirundo ntiyabivuze duhurira mu Kirundo ukuntu twabagize avyo yavuze Evariste none never okay ubu ndakubwira ingene vyagenze ibyo mu Kirundo umwami abanyarwanda n'abarundi baragwana cyane umva Dimex reka nkubwire dukomeze kuri sande bareke guhindura sije twaturimo kubera ko bagiye ku mateka y'ingabo z'u Rwanda bakajya no ku mateka y'ingabo z'u Burundi ntabwo ibyo turi kurata ahubwo twege tubandanye mu rwego kurwanya jenoside kandi DMX muri abarundi mwofa yuko mwamuyifashe sori gatonye sibyo sori gato ndabasabe tugerageze tugume muri perimetre z'u Burundi sibyo tugume muri perimetre z'u Burundi turiko turavuga intera hamwe tuzivuge mu Burundi kuntu bariko barahagwa makaranga muntu ukuntu bariko barinjira mu gisoda ukuntu bariko barinjira mu gipolisi bagura amatongo y'abantu aya matitre de propriété par exemple nk'iyo n'iyindi topic nari nkeneye ko tuvugana aya matitre de propriété CNDD FDD iriko irasaba mes chers amis umuntu azotanga titre de propriété yiwe amenye yuko arangije n'ibyo gitongo vyiwe hariho intera hamwe zaguze amatongo y'abantu baje bavuye muri Kongo bita abakongomani baca baronka amakaranga muntu y'abarundi baca batangura kugura amazu kubera abasendede FDD batumye mu gihugu ibujumbura surtout haba ubukene abantu bakagurisha kubera ubukene abi wabo batabizi ugasanga kubera nk'umwe ari wasigaye iwabo ari umwe baramuguriye bamuhaye ibifaranga nta titre de propriété bahaye basinyaniye contrat mugabo bandi bose bavukana ugasanga bibereye mu mahanga ubu rero bariko basaba amatitre de propriété kugira zanzu bagura zibe bwite bwabo bakaca babesha abantu ngo bashaka gutanga amatitre de propriété ngo biometrique ntagire umurundi rero asubira guhendwa ngo atange amatitre de propriété par exemple nk'iyo ni conséquence imwe yo kwinjiza abantu binjiye ngo n'abakongomani kandi n'umushinga amateka yarabibagije mu nama nshinga amateka aravuga ati mbega aba bantu binjira nk'abakongomani bavuga ibinyarwanda n'amaringara binjira bakaca baronka amatongo n'amakaranga muntu y'abarundi abantu ibi navyo nibiki Gerazi yamwishuye ati genda namwe mugura ivyo wabo uravyumva kuko nawe n'intera akorana n'intera hamwe sende dikorana n'intera hamwe turabizi these are the topics nkeneye ko tuguma tuvuga ngaha aba basamazi nabo baguma babazana mu histoire y'amateka y'u Rwanda sivyo turimo muri uno mwanya twebwe turiko twiyamiriza intera hamwe mu Burundi nizi système d'intégration bariko barabakorera mu kubaha ama privilege ya nationalité burundaise tubandanyiriza aho nyene murakoze Kagenda uyu gasaro yagarutse n'ukuri emejeje nigira uyu gasaro nta bintu ariko aratubwira ngaha nta gasaro agaruka ngaha ayo ntugira ubwoba ivyo nta kibazo karye ngiye gusaba umunota umwe gusa ko ntabwo nuvuye ku bya ntabwo nuvuye ku Rwanda ndabanza nguhereze akantu kameze nk'amateka reka ndaguha iminota yawe ko nabandi bose nza kubaha iminota yawe ya urakoze kabisa karye iwacu ni muri Kongo ahantu bita Inyanzara urabyumva niho icyicaro cya mbere cya FDLR cyari cyicaye kurusha ahandi hose muri Kongo icyicaro cya FDLR niba ari abantu bari bafite ahantu hanini muri Kongo ni umuryango wa papa
nuko ngo ahantu papa yari afite hari ahantu hanini kagenda urumva hari ahantu harenze hegitari 450 muri Kongo iwacu gusa inde papa ndavuga papa okay go ahead intera zaragiye muri 96 tumaze gutumenyesha duhungiye mu Rwanda twese tukimara guhunga intera hamwe baragenda bahereza abakongomani bahereza abanyarwanda pire n'umuyobozi wari wahagarariye FDLR Mudacumura General Mudacumura ni naho bamurase mu kibazo cyacu barabyo bakagenda baragiye ingabo za Kongo bagurisha abanyarwanda pide baragenda baragurisha iwacu hose arashira ahantu hari twadufite igikuyu ni ifamu bivuga abantu batacyumva igikuyu kinini cyane kaje baragenda baragurisha bageza ku buce urumva bagurisha mu murimo ku buryo abantu bagaragaje bakuru bacu bagaragaje gutaha muri Kongo bageze bose bapfiriye urabyumva ni ukuvuga gasubira kuri subject waruduhaye ni ukuvuga ngo kuza mu Burundi ntabwo najya no kubivuga kandi mvuge birangira ni ukuvuga ngo kuza mu Burundi gutya intera hamwe zahungiye ejo bundi mu Ventura izimenesha zikazimenesha mu gace k'iwacu zigahungira mu Burundi zikagera bakazeza icyicaro ni kuriya Kongo bazabamenesha mu Rwanda bakabamenesha bamaze guturumbuka bageze muri Kongo bageze bagahabwa icyicaro bagahabwa intebe bakinjizwa mu gisirikare cya FARDC icyitwa FARC baragenda babona intebe babona ubuyobozi muri FARDC bababwira ko bazaza kubafasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda even rero n'ubu ngubu ariyo mvuga ngo ni ideology inakomeye kureza buri wese uri hano yafasha kugira ngo turwanye iyo ideology ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo abantu izi ntera bari gucumbikira mu Burundi bizajya kurangira muri 2027 cyangwa 2028 hamaze kuba nk'iwacu muri Kongo bagiye bakagurisha tukabura tugasigara turamara amasa ubu dutegereje ko niba bava ngo turataje dusubiye iwacu aho umuntu azagira gute aho umuntu azongera kujya kuburana n'abahaguze kandi bataraguze ari mu kwabo murabyumva even rero ubu ngubu turi hano kuri iyi pano ni ukuvuga buri wese uzi wese ko ashoboye mu mifuka we cyangwa se uzi wese ko afite mentalite wese warwanya ideology y'izi ntera mwe ziva muri Kongo ziza mu Burundi batangiye baziha icumbi ariko muzeho ubu turi kuvugana muzeho bigejeje Kongo muzi ko Kongo ubu turi kuvugana nawe ubwo yabuze ukuntu yabikura yabuze uko ibikura akagenda reka ndeke kwizimba amagambo menshi ukunda kubahaye buri wese turanye mukwe bitazashiduka byarababereye nk'uko byatubereye iwacu muri Kongo murakoze Mr. Hunter MDN kombo na Mr. Hunter jewe reka kandi niwe wari ushaka kuganiriza buri oya Hunter urumva twaganiriye urumva jewe naramubajije arambwira ko yemera ibyo leta ivuga aravuga yuko amashuri abana yo azobagira iki ko twogera tugateza imbere igihugu ibyo twiga tukabizana mu Burundi mbwa twama twababwiye ntidushobora kujya kuzana ibintu by'iterambere mu gihugu mu gihe ata bintu ibikorwa bituma mu gihe wamye bisigura mu gihe atagitoro gihari atamatara hari amabarabara dufise usanga atagize nk'ubu par exemple barakora amabisi akogwa ubu nkajya ama electrique mu Burundi ndaho uyazana yokora gute harabagerageza ariko ntibishobora gukwira igihugu cyose kubera yuko igihugu nta energy igihugu gifise ikwiriye ivyo byo kwiga vuga ngo kwiga ngo ubufundi ngo kwiga ibiki tugiye mu bufundi
twamubara ingene ubufundi urwego rugezweko, tugiye mu buganga bwo bugeze ku rwego rundi rurenze, tugiye mu gisoda turazi ingene gisoda urwego rugezweko, tugiye no mu kwigisha edayere, mu kwigisha mu Burundi mabona bo ntibagira n'intebe bicarako, mu gihe abandi bana usanga bafise intebe, abafise amamashini, mu gihe usanga abana biga gukoresha ama computer bakiri muri za 6e muri za primaire, ibintu vyinshi tugiye nta hantu na hamwe woja kwinvestisa ngo uvuga uti gende ndatwaye y'ikintu cyane, kiretse gusa uri umuntu wikunda naho nyene bizokuvuna kuko ugucuriha ibiturire, kandi nawe banyagihugu uri kuraha service ntubaha service nziza kubera yuko utushaka kugumurekipera amahera menshi, ugasanga rero nta kamaro nukuja kwexploiter abantu n'ibintu, nta nyungu buronka, urumva yatamatara uronka, yatamadolari uronka, ucudaraza ibintu bizimvye. Umva ivyo vyose ni bibazo abantu twifuza kuja gukemura mu Burundi. Hama kubijanye bariko banga ibintu vy'amatite do propriété byaje naravyumvise mbwa sinzi ko numvise vy'ukuri, burya ngo n'abadede barabitinya ngo kubera ngo yuko nabo harimwe abaguza amazu atazwi. Exactement. None nk'aba aba bafise amazu sakarani kombye wibaza yuko amatite de propriété yose ahari, bagatinya yuko bohava bagenda kuja kuzerekana zose bagacamenya bati kumba aya mazu yose naya, ugasanga byose bibagize kwingaruka. baca babirihira amayempo. Tugeze rero ku kibazo hoho gikomeye arico DMX yarahejeye kuvuga, ikibazo gikomeye cyo gufata ikibazo c'u Burundi bagashaka kukigira ikibazo c'u Rwanda mu kuzana izo ntera hamwe. Hajya n'ukuri nova ko bayiciye umujya, hajya bageze ku rwego jewe sinzi, ariko n'ukuri nikara mu gashambara twambaye, kuko urumva icambere dufise abantu bafise ikibazo iwabo bari mu gihugu iwacu, tuzi ivyo bagize Kongo bagombye kuyigarurira, bagomba kuyigarurira, ariko naho nyene bafise imigambi mibi yo kugira nabo Rwanda. Urabona aho bagejeje Kongo, yumvire rero Kongo ho niniya, Kongo urabona baragerageje barinyegeza bamara imyaka hafi 10 na burya Burundi bazokunyegeza hehe n'ingene ari butoye na twege tudakwiye, bagomba tuzana kwa abandi. Urumva rero nta kindi gihari jewe nkuko twama tubivuga, nta kundi no gufata umuheto yego twavuze duti abashobora kugira abadafasha gufata umuheto bagire nkuko mwe ubigerageza ukagira amapetition, abandi bakagira iyo myiyerekano, abandi bakagira ibiki, mugabo sended tabeshanye tubona ko takindi kizokoraho sended atari urusasi byo n'ukuri nabo baravyivugira. Hama nkaje nisabira nk'aba bana abantu bahanta n'ukuri unaravye sabantu bavuga ngo nabantu ngo barenze n'urugero, uravye sinibaza ko base babo ari abaministre cyane ko base babo bo bari n'abadeja hasi, ndavyibaza uko urinze uja gutigita hanze nuko nawe ufite utundi tubazo mu rugo nuko rero ni aba bantu niturabe abarundi bamwe bari muri opposition, twese tuje hamwe dushira inguvu hamwe, kuko turabona yuko ikibazo ntikiri cy'u Burundi gusa, ikibazo cyari njego n'abandi banyamahanga, kandi nakijya kibazo cyumva n'abanyamurengo ubu barimwo abaki mu misi zazumbaze nuko nyene sinza bazojamwe. Rero ikibazo kigeze ku rwego rwo hejuru rwa rundi, nitwateba twaguma twifata bino bintu minenego, nukuri uburundi buzoba kujya kwa za Yemen cyangwa kujya kwa Somalia, urumva hazoba hamwe n'ubu niko bimeze, mugabo baracafenta, ariko nukuri hagiye kuba yuko kujya ko mu ishamba ushoboye ufise inguvu abari kujya ni kwa Yemen, igihugu kitagira amategeko, igihugu kitagira ikintu na kimwe, abana bagende bayerere bagende nkuko abantu bose bagende bayerera. Rero nta kindi atari uguhaguruka tugatabara Burundi, nta kindi gisigaye, kandi rero nta nintu byo kuba babembereza naho ko nabo umva nta nukubumvisha ku nguvu tu, nta bindi je niko nabivuga n'ukuri. Mushigikire umuntu wari we wese yifuza gukuraho ubutegetsi bwa CNDD, na cyane je mara twoshira inguvu mu gukomeza ingabo zacu, n'ukuri kw'Imana tubarume neza, bagende babarase kuko nabo nta kindi bakora,
n'ubu urabona ko bazanye izo nterahamwe kugira baze bica abantu, natwe tugende tubarase nta kubafyinatisha no kuri kw'Imana, sino tuzohera mu mahanga, ariko ntituzovyemera niba humure, turi mu nzira. Yani nico cyo nababwira, kandi turi hafi, two turabaraba, turi hafi bana, ducungana ijisho, buraca turi kumwe, mukomere tugire igihugu. tangire MTN Mowa tutangire yego kagenda urakoze cyane, nibaza yuko byinshi MTN yabivuze ukuri, nta kindi gisigaye. Ubona ubu abana badashobora kuronka intebe, tuvuze ibintu by'ubuganga, ibintu byinshi tudashobora gusubiramo, ibitoro, urumva asha dutangiye gutondekesha, twovuga ntitwoheza, tworara turiko turavuga ibintu bitagenda hajya mu Burundi. Conclusion gusa, iyo ntwaro ni intwaro yo gutembagaza, kandi MTN yabivuze, abasendede bonyene baravyivugira ati asha n'urusoro ku rundi, uzozana azanye urusoro tuzorasana. Urumva asha no gukomeza abo bana b'igihugu, abo barundi biyemeje kuza gutabara igihugu cy'u Burundi, no kubatera impungwa, tukabaha inguvu zikomeye kugira bashobore kubogora igihugu cyacu. Nta kindi gisigaye, nico cyonyene. Kandi tugatera akamo abana b'abarundi, umuntu wese akunda igihugu ciwe, nkuko tuvuga turiko turavugana turabarundi, si twese ko turabarundi, tukaba dukunda uburundi bwacu. Nta kindi atari ukubogora, tubafashe mu buryo ubwo aribwo bwose, mu byo dushoboye, umwe wese icyo ashoboye agikoreshe. Kagenda uko we ukora amapetisi, ubundi nawe agira ibi, ubundi asha manifestation, abandi nabo baje ku rugamba mpaka Uburundi bubohowe bukava mu maboko y'aba bantu babufukamye mu nda, aba basendede b'ibisuma, babasendede babicanyi bikora mu nda, bagakora mu nda igihugu cy'u Burundi. Nukuri kandi ndabivuga, amaraso arahuma. Mwebwe aho muri hose muriko muravuga ati muriko museramo n'iyo mizeze yanyu, mwizo nda zanyu, mugabo mumenye yuko intari izobakubita mu gahanga. Ivyo mukora byose mubikorera iki gihugu cy'u Burundi, mugisubiza inyuma, mwica abana b'u Burundi, ntibizokwijana. Ukuri ntibizokwijana. Nimwibaze yuko abana b'u Burundi basinziriye, ntabwo basinziriye. Turababona. Uburundi buzokwiha agateka, kandi abasendede bazohava, hanyuma ibyo bakoze byose tubizike, tubigire kirazira mu gihugu cacu. Uburundi tubuha ijambo, Uburundi busubire buhagarare. Nukuri reka rero duterane intege, tuvuge duti duterane akamo, duhaguruke twese, dushigikire abafashe iya mbere n'abatarayifata, muhaguruke, kuko turakunda Uburundi. Abarundi ndazi yuko dukunda Uburundi. Nukuri dufatane mu nda, tubogore igihugu cacu. Nukuri igihugu cacu kive mu maboko y'aba bansi. Jewe nta kindi nobita n'abasi b'igihugu, kuko ntacyo bariko baramarira igihugu cacu. Hanyuma abarundi bisubize agateka, abarundi basubire bahagarare mu makungu. Tubasezerere kabisa, tubabwire tibayi abana b'abarundi, atantara, atamugambwe, atabwoko. Nukuri bashobore kubogora Uburundi, batwara igihugu cy'u Burundi. Tugire iterambere, tureke iyi mentalite ngo iyi mentalite yuko tuvuga yuko twovuga gute, aba bariko baratugira yuko sinzi umuntu ariko aravuza mu maso ashobora kubaho iki. Ivyo tuvyibagire, dukorere gusa igihugu cy'u Burundi, duteze imbere igihugu cy'u Burundi. Nukuri tugire igihugu, kandi je nkaba nteye akamo abarundi mwese muhaguruke, muze Uburundi kabisa tububogora. Sawa, murakoze, tugire igihugu.
tucitangire dusubizeho indoto y'abana bifuza kuba abadokiteri, abana bifuza kuba aba engineer, abana bifuza kuba abasava, abana bifuza kuba kuja mu kwezi, abana bifuza ibintu birenze, apana kuja kuba umuede, apana kuja guteka ibintu nk'ivyo, kuragira amasazi, kuba abayaya n'ababoyi no kurya ubukwavu bagasigaza amatwi. Reka twumvirize Marashi. Ya tugira igihugu muraho tucitangire Marashi. nizere ko muri amahoro. Burya rero Itangire Marashi. ego mowa nabaramukije ndabaramutse nari ndabakumbuye. Naratuvunye ntitubaho. Anta we uri mu bantu iyo uri kuravuga iryo jambo ngo caratuvunye bantera ikigongwe, kuko urazi ko wowe dukunda guhurira ahantu henshi. Ndakubazije ibintu bitatu vyerekana ko cakuvunye, urazi ko utabironka, sivyo? Turabizi ndabikwibutse. Kandi wewe usanga kitakuvunye kuruta ca kiziga batoye mu modoka. Rero ugende gake witonde, ivyo ntiwari ukwiye kubivuga kuko wewe uri mutoya cane, n'abakuru bawe bariko barabinigira batubesha ngo habaye accident. Sinzi ukuntu haba accident ku buryo umuntu apfa hanyuma modoka nk'iriya airbag ntitubone yavuyemwo. Nibaza ko tutari bijuju cyane. ariko okay, rero hari ibintu mutinya kuvuga, kandi ari byo zatumye bituma intera hamwe zarinjiye iwacu kandi zishobora kudukwegera karambaraye. Burya abadede baba bakija mu ijamba bagenda bavuga ko bagiye kurwanira, kandi mwibuke ko intera hamwe bavuga ngo ningo hutu power, sivyo? Rero kiriya gihe abadede bagiye mu ijamba bari bafitaniye collaboration idasanzwe n'intera hamwe. Rero mu gihe intera hamwe zahungiye muri Kongo zisize zishe abantu zikoze amahano mu Rwanda zigahungira muri Kongo, rero muri Kongo zibonye kibaganye zategerezwa kuja muri ca gihugu ca kindi cimitse amacakubiri, ca gihugu bakironkamwo ubuhungiro, kuko nta muntu azi ubwenge ashobora guha umugenosidere indaro, kuko jenoside ni icaha kidasaza, ni icaha kiri internationale. Buri muntu agomba guhanurwa, buri muntu agomba gutinya, buri muntu abonye umugenosidere yategerezwa gushyira urushi ku munwa ati fata. Ariko mu Burundi urabona ko babahaye indaro, kandi birumvikana kuko Uburundi uno munsi bufise ibwirizwa shingiro ririmwo amoko karane sohasane. Ibintu jewe bintera agahinda uno munsi, ibintu bituma Uburundi budatera imbere. Je narabajije ikibazo ndabaza mumbwire, bega kuba umuntu abo umutegetsi ari uko yemeye ko ari umuntu cyangwa umututsi, ivyo biramanika transfer, ivyo bireko intebe y'umunyeshure, ivyo bintu bimaze iki? Bikwiye kuva mu bwirizwa shingiro. Ariko ivyo rero ntibishobora gukunda kuko baracafise ya inzigo y'akazikira ngo banakanga imyaka 40. Ivyo rero bigatuma ahubwo ico bakora cyose ari gukorera inyungu zabo atari gukorera igihugu. Rero abantu nk'abo uno munsi wereka ibihanze igihugu, wereka aho bagejeje igihugu habi, umuntu nk'abo babana bakaza bakubwira ngo carabavunye, ni kuvuga ngo ni imbuto mbi babasizemwo. Rero kubera ko ururimi rw'amahoro batagumva, jewe ndemera gusapotinga umuntu wese akuraho CNDD-FDD n'intwaro mbi yayo, haba mu masaso haba hehe, ico yokoresha cose jewe niteguye kumushigikira. Kandi ivyo ni ibintu naho noba sinziriye nzutse mu gitondo canke naho noba ndi hehe ari hose novyemera. Ivyo ni ibintu nanemeye ndahantu hagoye cyane muri documentation. Ivyo narabibemeye ndababwira nti n'ubundi mushaka munyica, ariko jewe intwaro wapi. So rero nukuvuga ngo nase kugaruka ku byo bavuze
kuko igihugu cyoco carasubiye inyuma twese turabizi sivyo twese turabizi kandi ikigisubiza inyuma ikigisubiza inyuma turakizi nuko n'abantu bitwa abategetsi bashyizeho uyu munsi badahari kubera ko ari abatekinisiye b'amaposte bashyizweho ahubwo barahari kubera amoko yabo bahari kubera bitwa ngo umuntu ugasanga umushinga amateka ngo bariko baramwigisha kwandikisha computer umushinga amateka ugasanga umushinga amateka ngo bariko baramwigisha ngo gusoma igifaransa umushinga amateka uwo muntu urumva yomarira iki gihugu uwo muntu urumva yoteza imbere gute igihugu rero mu gihe leta ihari ya SNDD-FDD itariko iremera ko yananiwe kandi turaza twerekana impamvu zirenga 100 zerekana ko leta yananiwe kagenda wengira ngo twari kumwe mbaza ibibazo indwi ntitwari kumwe asha n'ubu ntibiratorega umuti ntiwumvise ko ibibazo indwi byanje byabuze umuti biriya bibazo rero indwi ntubwire ngo ababuribiriye umuti niziriya mbombo gusa ahubwo nigeze no kubibaza Wirinyamitwe nawe abiburira umuti rero leta itemera ko yananiwe kandi tuyerekana n'ivyayinaniye iyo leta ikaba idashaka kuhava guys ndabasabe let's go all the way to 100k tapota live iduze algoritme muzuba mukoze merci beaucoup ya rero no kuvuga ngo iyo leta idashaka kubona ko yananiwe zikayerekana impamvu zifadika zerekana ko yananiwe kandi ihabwa amakori y'igihugu ahubwo uraziga amarashi ikintu gikenewe gutahuza abantu hari ikintu MDN yavuze sinzi ko ari ngaha mu bishanga yavuze ati ava accord d'Arusha amakosa yose hariho umuntu yigeze kuduga n'ububoko yigira umugangi aguma avuga ngo mwebwe bakera ngo intwaro yanyu ya kera ngo mwebwe ngingene mwatwara kera ngo mwebwe haragaranda amaze ati mwebwe bande mugabo MDN ambye ati je mwebwe ndavyemeye basi nitwebwe ndabyumva ati mugabo kuri accord d'Arusha twaravuze ati twebwe byatunaniye ni muve mwishamba mutahe mwakira igihugu mwebwe mubishireho ibyo mushaka uravyumva none ubu turavye imyaka 21 iheze igihugu twabahaye no serma ivyo twabahaye nta bigihari mugabo hariho nirindi kara muriko murinjiza muri ako gashambara mwebwe ako gashambara nyene mwakre hama ikindi kintu naco nta uzovuga ngo ntitwabahaye kuko muri 2026 guhera ku mushefu do quartier na visi wiwe gushika kuri president de la republique duciye mu bashinga amateka tugakatira no muri cour constitutionnelle hose ijana kwijana ni CNDD-FDD ni parti niki ntibazovuga ngo ntibaronse tugira amakomereza nase kugera nakavuza ko kantu ako kantu ni sawa nizo nabadije cyagihe urazi ko ari byo natanguriye kubaza cyagihe wowe uraza uvuga ngo igihe okay reka ndakarorero ngira ngo twari kumwe n'ubundi igihe muri base haturitse umuntu umwe yaravuze ngo iyo base ngo yubaswe ngo nabandi ngo ni mwe mwayubatse ngo hanyuma ngo mwari muzi ngo kwizo ngo none ngo irashaje niyo mpamvu yaturitse jewe ndababaza ikibazo ari abayubatse n'abatayisanuye ni bande bafise ikosa rero abavuga ngo babantu imbere ngo yabo ngo batwaye gute ubwabo baraza bakakwiyemerera yuko amabarabara ahari arayo kuri bagaza sivyo nimba amabarabara ahari arayo kuri bagaza eske ayo mabarabara barayasanuye ivyo basanze biri hehe ko nama ndabivuga buri munsi ko basanze Uburundi ku rwego rwabo bwarateye imbere ko basanze igipimo cy'abarundi batunzwe munsi y'idolari rimwe okay bari ku murongo w'ubukene bari 61% muri 2005 uno munsi igipimo cy'ubukene kuri kumenga kuri 88 sivyo nibo uraza usigurira gute ngo warateje imbere igihugu rero iyo udashaka kwemera yuko wananiwe bikaba ngombwa ko bakurabira harageraho
bagukuzaho umuheto niko gahunda zimeze. Nagira je nkunda kubibutsa kano kantu wari karavuga ngo caramuvunye, nagira ndamwibutse ko nta n'agacimbiri bigeze bafata. Jewe narinze ubwenge nari inkozi, nta n'agacimbiri bigeze bafata. Rero cabavunye gute? Bareke kwitwara nk'abantu bafashe igihugu. Oya, ntibigeze bafata igihugu, kandi uno munsi rero bashobora kucakwa mu gihe batariko baremera ko bananiwe. Nibemere ko bananiwe, ko barananiwe. Bagifashe gute? No twashyize ku butegetsi gute? Mwebwe mwashyizwe ku butegetsi n'amasezerano. Baravuze ngo yabaye kubera habaye iki? Amasezerano yabaye kubera ko umuperezida yarahari ico gihe yashaka yuko muva mu ishamba, ntimuveyo. Twari twamujije amahoro. Amahoro twari twamujije. Mwamubujije amahoro mwebwe? Hari agatumba uzi mwafashe? Mbwira Tenga urati. Oya mbwira ngo Tenga mwarayikontrole. Tenga mwayikontrole imisi ngahe? Marashi bari bamubujije amahoro. Okay, nawe yifuza ati reka ntaco twese tugira amahoro na nk'abarundi. Nari namwe mwe mwatugiriye ikubu rero mwadusubije iki mu ncamake ko mwumva n'ubu ushaka kumva mutubuza amahoro n'ubu rero ikibazo mwe muri babandi banka konka mama wabo nuko agwaye amahere siko. None wewe iyo mama wawe agwaye amahere ukomeza kumwunga agwaye amahere kandi ushobora kumuvuza, ushobora kubona mwebwe murabaza kumenya yuko mama wanyu yagwaye amahere kugira muhiga umuti wo kumuvura muvuga ati mwebwe mubona muvuga ati tumwice. Wewe marake ni ahubwo agako mwawe yavuze yuko ngo buca baza ikanda bahu urumva igihugu kirapanze ku mpande zose, mpande zimwe z'igihugu. Urumva nkuru nziza niyo yavuze ati uzotangura intambara izotangurira iwe. None yahereye iwe kandi agomba kwibariza. None yahereye he? Ntiyahereye iwe niwe yaciye yahereye. Oya yahereye he? Yahereye hirya ngwana. Yahereye he? Muzajya ko kw'abagabo. Reka tubone mutamu. Yajyamiye covid. Anta mu muhanga bariza kanwa mukoze. Nawe yagize sirikwi ni sirikwi zibatwara bose n'amasirikwi n'amakuru sirikwi muto bajyamira amaboko y'abagabo. Reka marasha heze ndamushire ko iminota hama justice nawe acagira icyo ashikirije. Waje n'ibihimba kwibariza umuntu ahejeje ni bosha mvuga. Yego justice uravuga nta kibazo. Ya je rero icyo navuga tap guys tap tugere kuri 100,000 tugeze kuri 70,000 tap paka dushike ku bihumbi ijana mutapote. Yego hari ahantu jewe narindi kare umuntu umwe arakompara arambwira ngo mbega ngo kubera ko twe tuvugira Burundi ngo muhitamo tuvuga nabi ngo ariko ngo bavugira u Rwanda bo ngo mukango bakabavuga neza ngo kuko ngo mutwara. Ndamubwira ni rero mwebwe ikibazo gihari, mwebwe muvuga ko muze kuvugira u Burundi ariko mukaza kuvuga ivyo mutazi, ku buryo jewe nza nkakwereka fact z'uko u Burundi bwasubiye inyuma mwabushobora. Hanyuma wewe ivyo uvuga ko ari ubeshi ntuzane ukuri kwavyo, sivyo? Nimba nje nkakubaza ngo Verundi yagiye he yandi yakora ibidari yagiye he, nimba nje nkakubaza ngo Kotebu yagiye he mwarayiriye, wewe rero ukanyemeza ko mutayiriye ntunyereka hiri, wewe uzunyeremeza yuko ivyo ndiko ndavuga ari ubeshi gute? Mwebwe muza kuvuga ngo mudefanda igihugu kandi mukaza muvuga ivyo mutazi. Ariko aba banyarwanda bo abipanze ku gihugu cabo, baba bipanze bameze neza, bazi neza ko tude ahantu hose mu mpande zose z'igihugu cipanze. Hanyuma bo barambwira banyagiza ko jewe nza mvugira u Rwanda. Ndababwira nti jewe maze imyaka 10 n'impunzi mu Rwanda, nzi igisobanuro cyo kurya no kuryama hasinzira atawunyiruka inyuma
rero sinzoza ndakivuga nabi kandi atawurakimburizamwe amahoro. Reka ni wanyu nuko Maraki nawe tanyi wanyu uzoryama ntawe Kandi uzokwita. nitimo oya wewe reka kunciramo kuko wowe si wuntahisha kuko ico nahunze ntikirahera kandi umutima wanje niwo urimwo kuri kandi we ntushobora kumbwira ngo ntahe mu gihe Ariko itazohera. Ico ntikizohera. Maka Yesu aganze ntuzivize dufise. Kutari mu gihugu wahunze iki? Jebwe buca na nje live ndabereka igihugu Urafise passport. Urafise passport cyane passport yawe iri muri pubere, iri muzatowe muri pubere. Nta kibazo uko biri kose mugabo jewe gutaha nzotaha kandi. Ubu tubwire impamvu passport yawe wayitaye muri pubere. Cyangwa muba muzi ngo ivyo muri munini tubizi. Muri we mureka kuza kwigirisha nkaho mukunda igihugu kandi gusa video ni Yesu agaruka. Yesu akagaruka tubahereza. Yesu mwihoze wewe Yesu ntawuzi. Saba minota iramiranye murakoze justice. Je mu mwanya ukwiye na anta muzo wamukoze kuko ndashaka yuko niyanyemerera yuko twoganira dutuje ikibazo ku nyishu kandi nibaza yuko vyoba ari vyiza abinyemereye. Okay, nyakubahwa jewe ndagomba kubariza ibibazo bimwe nkuko n'umurundi nawe uri umurundi uravuga uti jewe ndakunda igihugu nanje nkavuga nti ndakunda igihugu mugabo uko tubivuga wowe ukumva yuko ahubwo ndi umwansi w'igihugu kubera ibyo ndiko ndavuga utemeranya nabyo. Ariko turengaho kugira ngo tuganire dutahuranye nibaza yuko aricyo kintu kizima. Jewe icyo nagomba kuvuga ni iki igihe mwaja mu ishamba mwagiye mu ishamba kubera iki? Twebwe twagiye mu ishamba kuja guhabura igihugu cyari kigeze ahatemba ari bitagenda neza mutu nta jambo yari afise mutuzi abatuzi atajambo bari bafise turagenda mu ishamba turaza turashika mu gihugu hama oya uri kuja kure urambariye igituma uranyishuye igituma mwagiye mu ishamba hariho ego navyo nyene ndabikwemereye. Hanyuma bari bafise igisirikare gikomeye kuko ico gisirikare nari muri co finale narayigwanye urumva. Rero wewe none ubona gute ko mwe mwagiye mu ishamba ico gihugu cari gipanze ico gihe nkuko nawe bivuze kuko cari gifise igisirikare cari gifise igipolisi cari gifise inkoho nk'ibyo mwebwe mufise no munsi kandi abariho ico gihe bavuga nkuko namwe bavuga bati kiretse Yezu agarutse ku isi ati aba bantu ntibazopfa bahonyoyeko sivyo? Siko byagenze. Hanyuma mwaragiye muraja mu ishamba haba muraza muratera muragwana singoba kudetaye ibyabaye byose. Hanyuma eske hari komine canke agasozi muba mwarigeze mufata? Webwe twavuga ngo twarafashe igihugu twe twarinjiye mu gihugu. Oya Indira twinjiye mu gihugu kirimo leta kuvyo ubu amwe bigerageza bitogukundira siko uyu uri kunjana kure. Je nashaka ko tuganire ijambo ku ijambo kuko tugiye muri byinshi usanga dutaye. Jewe nagomba ndakubaze nti unyishure ni igihe mwaza mwoba mwarigeze mufata omwe agasozi uramba ruti ego canko yaye twarafashe
mwaragafasha akitwa gute amaja he kwinjira mu gihugu ni kwinjira mu uwo gihugu mufurege oya mwafashe witwa gute anta sawa anta cyambere twe tenga riraya twari tuyifise icyo kikwemereye anta ndakumva jewe nagwanye tenga nagwanye buga urumva aho mfate ndashaka yuko tuganira ukuri kuko nizo ko arico kizima sivyo mugabo je nakubariye nti agasozi kamwe muba mwarafashe kariho kariho kuko none justice kana uyu urumva rutego canke utoyaye ubu ugerageza winjire mu gihugu raye ko bigukundira kwinjira oyaye anta none ubya ninjiye jewe nkinjiri wawe twari kuganira neza mugabo hari urukuno je nakubariye kandi n'ibintu bizwi sivyo jewe wewe uravuga uti jewe ndimbonera kure yemera kandi ndabizi sivyo naye ndakubajije nti eske mwaregetse hari agasozi mwigeze mufata urashobora kumbara uti ego cyangwa ya rega justice wewe kuntega akamashu kandi naje nshobora kukinjira wewe nta kamashu ati gute urashobora kuvuga twarafashe twahiga ubutegetsi twahiga imisozi siko twarinjiranye leta mu gihugu turashika mu itenga leta irabona ataburya turasagirira niho yakita kwemera mwitenga amaja he mwitenga he mwitenga amaja za kantonema kantonema maja amabombe ya everyday ivyo uri kuravuga nibiki mwe mwarara mu binogo mu kibira muri ko murajya imyembe ko bamanitse amaboko none bakavuga ati no kagenda mu ndindire gatoya ntavyo kumanika amaboko reka kubesha anta reka sha urumva ibyo tuko turaganira no munsi ukuri kuriho kurahari sivyo mugabo je ndiko ndakubaza ijambo ku ijambo kugira ngo dutahurane sivyo kugira ngo tu alafin turaza kubona icavuye mu byo twaganiriye sivyo urashobora kuvuga uti twarafashe agasozi agasozi ukavuge hanyuma iyo umuntu yafashe agasozi hari uko bigenda sivyo iyo ufashe ahantu hari uko bigenda cyangwa navuga uti ntako twafashe mugabo icyo twashaka gushika ko twaragishitseko mugabo justice ga wewe wari ukuntu kurambata ntari kundabikora reka nkubaze nawe mbega mu gihe tuko turagwana je nawe justice tugwane si turagwanye burya jewe nkaca manika amaboko nkavuga ati nukuri jewe nimutwumviriza abantu gahitira baziye ka abantu batwumviriza haba habaye suko mba nakunesheje oya so yuko uziguheranye oyaye umva kugwana iyo ufite kunesha umuntu nukuvuga ufata igihugu iyo waje witwaje umuheto iyo waje usaba ibiganiro abantu magana mukicara mukaganira ariko iyo waje witwaje umuheto nukuvuga ico ubushaka nugufata igihugu mu gihe utaragifata hakaza abantu bati ngo tubumvikanishe ibi bintu abarundi baruhuke muri ico gihe ntuba wafashe igihugu kubera umuheto sivyo haba hari gituma catumye upusa abo bantu kugira ngo bemere ibiganiro ndabizi yuko abahutu mu Burundi atajambo bari bafise kiriya gihe sivyo ivyo ndabizi rukura byumva ivyo ndabizi ndazi yuko umuhutu mu Burundi atajambo yari afise buyoya ndazi yuko hari n'abantu benshi bapfuye ari nawe abica sivyo mu byo twumva bavuga navyo nabonye ariko ico ndiko ndavuga uno munsi niki nuko tugaragaza kuvuga ukuri kugira ngo ukuri kuboneke rero mwebwe mukuza mwaraje mufata umuheto kuko mutariko murumvirizwa mwari mwarasabye kumvirizwa byaranse ariko mumaze gufata umuheto igihugu kikaja muri insécurité abantu baratse bavuga bati no ibintu biko bira mu Burundi abarundi bararushe ifo ko abantu babiri twumviriza ico bapfa sivyo muri ico gihe buyo yaciye yemera yuko muja kuganira sivyo ibyo nukuri canke ndabesha nukuri okay aho ngira ngaruke uno munsi hariho abarundi nkuko mwebwe mwari kiriya gihe hariho abarundi bavuga bati
ubu SNDD-FDD yashikanye igihugu aho umwansi ashaka. Rero ntidushobora kwemera yuko bibandanya uko, sivyo? Abo bantu hamwe bofata umuheto kujya mwawufashe, kuko kujya mwawufata nawe kubwiye yuko hariho igisirikare gikomeye meme gusumba ikiriho uno munsi, bigenda bikubariye, sivyo? Rero kujya ndabizi ndi umusirikare bro, uravyumva? Sivyo ndiko ndakubesha. Igisirikare cy'uno munsi reka nkubwire ko ivyo bintu ukuvyiyumvira siko biri kwera. Oya reka nariko ndakubarira turaganira. Reka ngo akarorero. Numva gatoya. None ndiko ndakwera tugende bukebuke, sivyo? Bavuga ngo nyina wundi aravyara umuhungu, sivyo? None kiye gihe mwaza hariho leta kandi ifise igisirikare. Uno munsi abarundi nabo babona yuko bazingijwe. Uno munsi bofata umuheto bakaza bakagira bijya mwagize ibiganiro ntivyoba. Ico baba gikunda kuko igihugu nakubwiye igihugu gipanze. Kiriya gihe nticyari gipanze. Kiriya gihe nticyari nakubwira igisoda ca kiriya gihe n'ico bitandukanye. Ega mama zogerageza kenshi kuvuga ngo oya bagerageza kenshi ca kiriya gihe n'icuno munsi la difference. Wewe wabivuze mugabo nakubwiye ati no kugira ushike mu itenga ntibizogukunda kuko erega ntwereke gituma igisoda gikomeye. Ubu uri mutumba hari kiya gihe nta kuvuga ngo igihugu cyari hamwe siko hari ubutandukane bwari buhari mu gihugu mugabo mu gihugu cyose ujya kuba umutumba usanga hari imbonera kure wera mu gihe uzoba winjiye ngo urumugwanye kuri buyoya hari iki kuri buyoya nta bantu bariho hari abahutu cyambere hari abahutu bavuga rumwe n'abantuze kuri buyoya nta bajene bantuze bariho mugabo mwe ko hari ubwoko umututsi yavuga ati umuhutu yavuga ati nkabona umututsi aje kubura kandi rero abo kuri buyoya bo barafise n'inkono n'amagrenade sico kimwe namwe mufite inkoni namwe mupanga n'umupanga nta kibazo justice mumbarize none abahutu bose nimbonera kure iyo mitumba icyo gihe none nimbonera kure kuko aho bari bageze hari hamwe wewe uvuze none ubonye muri karahotera ubwo bwoko icyo gihe hanta amakabona maje gukura oya hanta uvuze uti kijya gihe gituma barabatutsi n'abahutu bagwana urumva ati byari byoroshe igihugu nticari hamwe ati rero ubu naho imitumba yose iriko imbonera kure none igihugu kiri hamwe ushatse kuvuga yuko ubu abarundi bose nimbonera kure imitumba yose abantu bose bako umutumba bose nimbonera kure icyambere gishobora gutuma bikorohera kwinjira mu gihugu nuko nk'ubu ho bari ubwoko buvuga buti twebwe iyi leta ikira turwanya mbwa leta nta bwoko iri kiragwanya oya ubu si ubwo umuhutu n'umututsi ubwonka rimwe ubu bari kwagwana abarundi ivyo ndabikwemereye vraiment kwagwana abarundi uzo twagwana turi abarundi turi hamwe abahutu n'abatutsi bari hamwe no muri CNDD abahutu n'abatutsi bari hamwe urumva opposition y'abahutu n'abatutsi bari hamwe na CNDD n'abahutu n'abatutsi bari hamwe ariko ndakubaza none iyo mitumba uri kuravuga izo mbonera kuri mitumba ziriko iyo mitumba iriko nta opoza bariko bande bariho ariko nta nguvu bafise kuko ni bake benshi baratawe cyo CNDD-FDD na justice usakaraga okay umvere uje urumva kwa kugenda gutahuza ariko ndazi yuko ubizyo bitahuye uri kwa bikwepa gusa mugabo cyo ngomba gukubarira ufite cyo ngomba kuca mvuga ko comme conclusion ya ibi twayaze nakubwiye yuko nyina wundi abyara umuhungu kandi igihe mwaza hariho igisirikare gikomeye n'inkoho zikomeye gusumba ziri uno munsi ukora byumva rero icyo ndiko ndakubwira nuko na CNDD-FDD uno munsi nta gisirikare ifise igituma nta gisirikare ifise ngenda kikwereke nuko uribuka yuko abasirikare bagiye gusaba amahera yabo bahanishijwe kuzunguruka uburundi arico geno babahaye baca mu basivile sivyo waza yuko bajya basoda nyamba baramajana ngahe waza yuko byabaryoheye ujye musoda yamarashije kujya waza yuko uno munsi yuko yohava avuga ngo ngiye kugwanira umuhari uko butegetsi CNDD-FDD icyo ni cyambere abandi abakorege babo babonye ibyo byose abone uko ari byashitse abakorege babo bagiye bagakora
ntibahembe gushika no ntibahembwe canke uko babayeho ubaza yuko hariho inguvu boshiramo mu kugwana nta ivyo sivyo igituma ndakora ko atari byo nibi nca ndakwereka yuko na CNDD-FDD yarabonye yuko atabasirikari ifise yizeye atara abapolisi ifise yizeye niho yaciye irondera gukreya kijya gisoda chiki reserve sivyo ico gisoda chiki reserve bayikreye kugira ngo arico bazokwikorako mu gihe abo basoda bandi banse kuyifasha banse kugwana nkuko bitegerezwa ofete ari amasinye aboneka neza uri umuntu uzi kubona uko ibintu biriko biragenda mu gihugu sivyo rero ico ngomba kuvuga niki nuko nabo basenede ara ofete housing ni abasendede mugabo mu mitime yabo saba kandi uwari we ngaha uwari wese ngaha arafise abantu baganira urafise umwiganye urafise mugabo arakubarira ati jewe ndarushe nuko ntagira iyonja ntagira ngene ngira mugabo ngire gute sinshobora kwikura ngo baranyica canke bagira ibiki ntegeze kuguma urumva ariko ntabarambiye nuko no kubwira mon frère niki nuko burya umuntu yirinda intambara nubwira bene wabo ati nimuze tuganire mumbarire ikitagenda neza mumbarire muze mumfashe dukorere hamwe turabe yuko izo ngorane zihagarara sivyo ivyo ntibiriko biraba igituma bitariko biraba ntubizi sivyo ibituma biriko biraba nibi nivyuko amashira hamwe aranira agateka kazina muntu hari ivyo ariko aravuga ariko arerekana abantu bariko bariba arerekana ibintu bitagenda neza mugabo leta ntihagire ico bikorako urumva ageza kwanya leta no erega niyo kuganira n'umuntu kuza gushaka umugwanya nkuko we niyo ngorane yanyu mubona umuntu aje kubara ati iki kintu si ciza aho kumwumviriza uti basi ngo mudufashe dukorane urumva mugace mubona yuko ari umwansi w'igihugu ari ubuje kubagwanya rero maze urondera intambara ariko ico no kubarera niki sivyo ico no kubarera niki umunsi abo barundi bagiye hamwe bagashegeshwa bien bakaja hamwe bakaza bagatera igihugu sinzi kuri mu Burundi sinzi kuri hanze y'igihugu ariko naho buri hanze y'igihugu ntubuze inshuti ufise mu Burundi sivyo kandi mu gifiseyo voilà uravyumva mon frère uzora udasinziriye kandi icyo uzobwiriza uti mana okay bazohunga bazopfa kuko intambara ntawuvuga ngo wabagiye gusigana amavuta mugabo mon frère aho kuvuga uti leta ndabona bitagenda neza tuje hamwe tuvuge tuti leta ibi bintu vraiment ntibimeze neza nimukosore kugira ngo twirinde ya mabombe yosubira kuza gutera amabombe yavuze la dernière fois muri base yavuze isaha imwe abantu barahahamutse baja mu bitaro baja mu biki abarundi twarahahamutse n'intambara sivyo abantu biba akamaramaza cyo yumvira rero amabomba ashobora kuza kuvuga ukwezi amezi abiri amezi 3 bizogenda gute none kubera iki uno munsi ntaco erega uwuzoza ntazosaba ikigongo ntazosaba autorisation yo kwinjira muzobona ureke no kwihera ariko muzokwicuza après ndiko ndabivuga muzokwicuza après kandi ndazi yuko ico muzokora umuntu wese ico yavuze azokwiyomora wenyene yiho nataco bomugira ahunga agende rero tumaze gufata imigwi ngaya yabaza ngo baje gutera igihugu tukayifata yose bose n'ibigwanisho byabo n'ababatumye bose twabafata nabo yo yabivuga uko mona boyo yabivuga uko ava nakubwiye reka nabwire sokre ihari justice yamushaka gutera igihugu ubu ntibizokorohera kuko iyi system yimbonera kure we ntayo mu iyi system ituma aho uwoza ikintu none ngwano ndakubaza uzoza urasa utabanje guhiga ukuntu
Yestar udoza urasa gusa ingwano uraza ukuntu iraso wewe wavuze ko uri umusirikare oya mukipanga gatuma ati reka tugire ibirindiro ngaha twari turu aha niho tuzadushikira ibiki ibintu byose mukipanga ntuza urasanga urumagura araje ugenda ashaka gukura anta urumva ico uvuga ahubwo wofu muvuga uti nta kundi nivyashika bakaza tuzogwana sivyo mugabo ntushobora kuvuga ngo naho boza ntaco boshobora urabona Kisekedi mu kuvuga Kisekedi ni ntuze n'abanyamurenge ngo byatanguye byagenze gute uburundi ntuzeye buyoya na iri kiravuga ariko aravuga yuko CNDD-FDD ataco fishitse ko ata kintu na kimwe uno munsi mwe mugitwara kubera ko muticara ngo mwumvire ico kintu ahubwo kubera ko mutora bamuti kugira ntihagire intambara iba reka twemere kuganira na bene wacu uganire nande uganire nande yabuze iki kwera aje gukubita kudeta akubise kudeta akacahunga ngo tuze kuganira ushaka amahoro none uwo kudeta umuzanye gute tuja kuganira no kudeta no sukuvuga ngo twebwe n'abarundi sivyo n'abarundi ntitubuza abantu bogenda bakicarana n'umukuru w'igihugu na leta y'u Burundi bakavuga bati avuga kabisa aravuga icyo yifuza ari imbere y'umukuru w'igihugu kandi baramwumvise ibiganiro biriko biraba urumva ibiganiro biriko biraba Domitien yaravuze aravuga ivyerekeye igihugu aravuga ibitagenda neza aravuga ivy'amashure aravuga ivyika aravuga umva ku mpande zose kandi adatinya icyo kiganiro ntabwo rega kuvuga ni kimwe imbere y'umukuru w'igihugu ntafise amata umva kuvuga imbere y'umukuru w'igihugu abajournaliste yamagirisha amanama mu Rundi abajournaliste bababaza ama societe civile yama ariko aravuga ati hariho ibintu bimeze ukuntu birahana muze tubereke sivyo eske hari gikorwa ko bunyoni ko bunyoni yafashwa agapfungwa sivyo hama agapfungurwa bonyene bakivugira yuko yanivye leta afise amaza ya naya n'imidugi niyi uno munsi akaba yarapfunguwe akaba yabisubijwe bya bindi bavuga yuko yivye leta yari yafashe akaba yabisubijwe sivyo ashobora kuba yaratsinze urubanza gutsinda urubanza bo barabonye yuko ivyo bintu byari vya leta nta rubanza yatsinze ko ntiyaburanye yasohotse kubera amagara sivyo none justice we nk'uwo w'igihugu uca wemera kubaho ukenye canke wobaho ukenye wokwemera kubaho ukenye canke nawe ubanza ukaraba ukuntu witunganya mu mufuko wawe cyane muhara wabubonye jewe ico nshira ku gihugu sivyo ico nshira ku gihugu jewe wemera kugenda n'amaguru sinshaka kugenda n'amaguru kuko ndafise umushahara sivyo leta igihugu hariho ama avantage mfise nk'umukuru w'igihugu nakora no kumushahara wanje umukuru w'igihugu nakadakora ngene bigenda umukuru w'igihugu arafise amahera yandikiwe ku kwezi aje ubuzima bwiwe famille yiwe yose sivyo arafise umuduga arafise igitoro gushika ku mwana gushaka ku mugore wiwe ngiye kurashaka no ku mukozi wiwe sivyo ibyo birapanze ntawe uvuga ngo nje kugira iki sivyo hanyuma muri ico gihe ico jewe nokora kandi n'abandi bihugu byateye imbere ico bakoze niki nuko ushika ukabanza kuzana umwizero w'abanyagihugu umuntu wese yahunze akabona yuko mu gihugu ibintu bimeze neza abantu ntwara abaministre ntwara sivyo abaministre ntwara umuntu ubona nka kurya Kagame bikora kurya nyene niko nobikora umukuru w'igihugu nta kamo y'amatera abantu bahunze batahuke no gutera kamo ni bimwe ntuzeye wa mutiperi ngahavuga kubari bati jewe ico nahunze ntikirava hose ishobora gutaha uno munsi iyaba Burundi iyaba mu Burundi hariho amategeko akwirikizwa sivyo
uno munsi ubucamanza bukaba bwigenga. Abantu abagwizatunga baba bagenda bagakora ama business yabo mu Burundi, uravyumva? Abaturiste baba baza ku bwinshi mu Burundi, abarundi bagiye hanze ni benshi, ayo madolari nayo madevize bafise baba bagenda ku investisa iwabo kuko babona yuko igihugu kiri stable, urumva? Muri ico gihe Uburundi nibwo buzi gitoro, Uburundi nibwo buri kintu na kimwe. Ndaguha akarorero, uyu ntuzeye ale Ndikumana ntiyafashe aba diaspora bari mu Burundi akabahamagara akabegeranya ati ndashaka ko muva ngaha munguriye ntuzeye ERM, sivyo? Ntibaciye babikora. Urya rero niwe muntu uvuga uti wewe vraiment la oui, kubera iki bamwizeye kuko babona ivyo ariko arakora, yuko bati wewe ivyo uriko urakora naho uri muri leta mugabo ivyo tumaze kubona ukora tugira tubikore, baciye bayigura, sivyo? Sur place. Uno munsi rero yaba never yafashe ubutungane bukigenga bugakora neza ibintu vye, umuntu azanye ibintu vyiwe akamenya yuko biri securize, ukamenya yuko ikintu kizanye batabanza kuvuga ngo banze ngo mpeko banze ugira ibi nibi nabiriya, uravyumva? Agaserukira amategeko vya vrai, abantu bakabona yuko igihugu kiri stable, urumva? Naho cuba gikenye igihugu kiri stable, baca bazana amafaranga bakaza kudandaza, bakubaka amayizine, bagakora ibiki n'ibiki, urumva? Muri ico gihe naho twera kuvuga ngo bagwiza tunga bava mu bindi bihugu, twebwe abarundi twebwe nyene, je umurundi wese naho yozana $500, umurundi umwe naho yozana $500, iyo $500 akayishira mu Burundi ku investisa. Nimba ari ugura imodoka, nimba ari ugura ipikipiki, nimba ari ugura ikinga, nimba ari ugira agakioske, nimba ugira iki, uravyumva? Surtout n'ikindi womenya, abarundi bari hanze benshi n'abarundi b'incabwenge bariko beverwa mu bihugu biteye imbere, mu mitwe yabo baciye ubwenge cyane, harimo abaganga, harimo abavoka, harimo abasava, harimo abantu baciye ubwenge cyane, urumva? Muri ico gihe bamaze kubona yuko igihugu kiri stable, je no camahuguro cyavuga ni abo bantu bose, abo baganga bose bagize baciye ubwenge barenze, nimuze ndabahemba, ndabaha amafaranga, urumva? Hanyuma bamaze kubona yuko bagiye ivyabo bikafatwa neza, bakaba bafite security byose, nta gitoro cobura. Umbarira ikindi gihugu urumva cabuzemo igitoro kuri iyi si y'Imana, igihugu umvise cabuzemo igitoro imyaka 5 nta kihari. Rero tube turabuto tuntu duto itandatu igihugu kidagira igitoro. None mon frère, yego uri umusendedura imbonera kure kandi wiyemera ivyo uri kurabibona, mugabo wo kuza kuvuga uti senedefded mugambwe wanje nukuri ndagukunda, mugabo ivyo uri kurakorera abarundi nukuri ataragatangara, irifo yuko mukosora, ifo ko muhindura. None justice nkubaze, wovuze kucerekeye ko nk'uwo banza kugarukana umwizero, ubutungane, wewe sinzi imyaka ufise, mugabo mu myaka we wabayeho wotubwira umwaka ubutungane bwari bwemewe? Ico nyene gusa ubutungane mukamara ugira byose Yezu Kristo dusenga mana yaca we. Nakubajije gusa nyishura kwaho. None ga je hari ikintu ngomba kubaza, no je hari ibintu bincanga mu mutwe. None mwese mufise imvuga imwe, none nimba butigeze bubaho mushaka bigumuko nico mubereyeho? Ego dubatse dufate ko bitigeze bibaho, ubutungane ko butigeze bubaho, ubwire ibintu bitigeze kubaho. Warindira gatoya, reka ndakwishure gatoya. None basi imyaka yose Uburundi bwo bwarabayeho, nimba ta justice yigeze ibaho, urumva? Woca uvuga ngo igituma itariho uno munsi ngo nakare nta yigeze ibaho, nico ubwira umunyagihugu ahubwo ikiratungana tekerezo za bukebuke. Ega si ibintu ukuva gumba justice ngo ufate igihugu bunyene imyaka ingahe justice. Reka nkubwire, wanuko wumva igihugu wumva ugifashe wowe ucubikora, ujya ugishika ko wotangara, hari ibyo ujya gukora ko wenyene bikaca bikumena agatwe wenyene.
igihugu rero si uko umva ko ibyo byo kumena gatwe ndabitahura icyo ushatse kuvuga urumva ni ukuvuga yuko bamwe muri kumwe ushobora kuza ukagomba kugwanya ubwo bunyonyezi bwose bavuga ati uyu aje gutetera akajagari reka tumwica bwe urumva nuko mu gihe rero ugiyeho uzi yuko ugiye gutinya ugiye kuja muri ivyo none Burundi bwacu buzoje ryari eske abo bantu bariko baramutera ubwoba bazopfa bahere ugira bazoca mutinya ngo kubera imyaka birenze reka mpe umwanya bandi mugabo icyo nokubwira yuko irabweje igakonwa kandi ikizoba kizoshikira umusenedede kishikiye n'ubutari umusenedede murakoze aba nanje ndabwira ati caratuvunye tubaha kabisa nta kuguma kabisa hanta genda kwemera ko cakuvunye ariko ngira ndasubira nanje reka ndakubona numva ni wewe eka twibaze turi kumwe none wewe uri kuraraba turabona yuko naho uvuga ngo carakuvunye nukuri turabona yuko hari n'abandi cavunye banse gukorana na CNDD bayivuyemwo kwera batemeranijwe kandi je ku bwanje ndavye nukuri ndavye umugambwe wa CNDD simbona yuko ari umugambwe no mbona ko ari umugambwe ugenda ugira inguvu mu gihe kuva washika nta mwaka cyangwa imyaka 3 ihera hatagize ingorane mu mugambwe wabo hagati ufashe